umugabo yitwa Mutombo Fabien yamaze kwiyunga n'umugwi wa Muzinga nibaza ko ari transfer dushobora kuzogaruka ku buryo bwagutse ku munsi w'ejo. Ikindi gihari nuko match ya Mikale zibandanya gutegurwa. Olympique Star ku munsi wa gatandatu bamaze ko bategura match mu buryo budasubirwa ko na Flambeau du Centre. Flambeau ubucuti bwabo burakomeye. Ubucuti hagati ya Flambeau du Centre na Olympique Star. Message Ngozi barakina ku rukundo na Kayanza United. Ubwo ni match tugomba kugenda tugaruka ku mpera z'iyindwi. Ariko mu nkundire mbere ko turi buze gusozera kino kiganiro. Equipe ya Liverpool biragaragara ko isa na equipe itekereje cyane ku isoko itari kiravugwamo byinshi nyuma yo guhindura umumenyereza uriya bakamushimira ati warakoze bakazana Andoni Raola bifuza ko bagomba kubandanya muri projet z'umwaka uza. Isoko rya Liverpool biragaragara ko ritekanye cyane nta bari ko barasohoka nta bari ko barinjira uretse umugabo umwe yitwa Barcola. Bivugwa ko mbu yambaye amaze kumvikana personal terms na equipe ya Liverpool igisigaye ari uko ibiganiro bibandanya hagati ya equipe ya Paris Saint-Germain na equipe ya Liverpool. Barcola kuja kwa Paris Saint-Germain kwa Liverpool. Bradley nari nabaza ngene nari ntahoye Bradley wa mu defenseur wabo numero 2. Okay. So ubwo rero ni numwe mu bakinyi mbere na mbere uravye ku ruhande rwa Liverpool ni equipe iyi saison yatakaje mu defenseur mucuti wanje Konate ariko yarinjijemwo petit frère wiwe Konate cyo mufa wo bitakake Jacques Jeremy Jacques yarinjiyemwo hariya bamuguze mu kwa mbere kandi ari kumwe nabo muri pre-season ariko kandi ni boost ikomeye cyane mu defenseur baguze yitwa Leoni Giovanni Leoni bamukuye muri Parma match imwe kinye ateye take agizaser Liverpool umuhungira mubuze saison yose ariko yagarutse nawe yagarutse turindire kuraba rero mako yagarutse rero turavye ku ruhande rwa Liverpool kuri numero 3 bamutakaje Andy Robertson umukinyi nakunze pe marigere ko yari muri equipe nakunda. Andy Robertson wamubonye muri mayo ya Tottenham Hotspur yamaze kugeramo tayari. Wa muhungu wabo wundi bari baratije muri Olympiacos Ropire w'umugiriki uje kumunyibutsa nawe yagarutsemo bamwitande koko bari bamukoye muri Olympiacos yongera subiramo umunizanyo mugiriki w'umugiriki bamwita Tsimikas Tsimi yagarutse biri prevu ko aribo bazokina numero 3 be na n'uyu muhungu Kerkez kuri numero 2 nukuraba ko bavyura forme z'uyu muhungu wabo uyu muhungu bamwita gute kuri muri projet za Man City Jeremy Frimpong bari kumwe n'uyu Bradley mu mwaka uheze mukinyi mwiza match zimwe na zimwe yakinye byari sawa ubona ko ku ruhande rwa defense nivyo Mwiza mu bafise Mama bakaba bafise na Pasteur Becker namba Becker adasohotsemwo nawe mbonagi acifisemwo kubakinira sezimwe canke zibiri waja hagati mu kibuga nta mukinyi batakajemwo ikibazo cha Liverpool jahano ndakibona no gusubiriza impande zibiri uruhande rwa Monsara n'uruhande rwa Sadio Mane je kuko sindigera mbona Sadio Mane bamusubirije kwa Liverpool nivyo bari yaraje kumusubirira ni no muhungu Diaz ariko Diaz nawe barasohotsemo mu mwaka wa Liverpool yagiye ku isoko ija kugura abataka gusa nivyo nayo nakiriya gihe yari subirije abataka babiri umwe yitavye Imana Jota n'uyundi yaragiye wa Mwesi Crononez yinjizamwo Isaac yinjizamwo kandi nande na Ekitiki uko Ekitiki Florian Wirtz bamwinjije nk'umumediatere ubona Abdul ravyibuka neza cyane ko twavuga ngo uyinjijwe niki mbega ntibizeye service z'uyu muhungu kandi yari yagize sezombi ndavuga Soboslai naho urambwira ati nyamara no yagize sezombi uriya n'umukinyi udashobora gushidikanyaho anytime ashaka kuguprova
le contraire y'ibyo wari wariyumviriye je ntinya abakinyi bakoresha ubwenge gusumba kwempoza ingufu yagize saison nziza umwanya umwe biranka ariko undi mwanya kwivyukiranije ntumenye uko akugenje kwivyukiranije ntumenye uko bigenze bivuga ngo umumenyereza mushasha EI uriya EI afise akazi gakomeye kwa Liverpool Antonio akaza gakomeye naka kwa nyiri ya equipe uracafise Ryan Gravenberch uracafise umuruzere wa mondial uyu muhungu wasubiye inyuma Makariste yakinya mondial nziza ariko mondial nziza kandi twabonye ko abavani bavuye mu bikombe vy'isi canka amayero canke muri CAN iyo bagize performance nziza mu ma equipe yo baraza bakabandaniriza ko barige bashobora kuza bakabandaniriza ko urafise Sobo urafise wa muhungu ninde wo mwongereza bamwita numero 17 Curtis Jones urafise kandi nuriya w'umudage warumbwiye uriya w'umudage ubona nawe akina neza ashobora kuba ikibazo cari kwa Liverpool ariko mu budagara delivery mu budagara kina ivyo warabitanga nubwo n'abadage nabo nyene basubiye inyuma ukaraba mbega zokinisha ndi hagati nuko nyene mu ntango za sezo ukomeye ari umwe mwataka komeye ari umwe ariko ugoye kitike nakira bizogenda gute je rero mbona iyo piste bagiye ko yo muhungu Baradire Barcola ni piste nziza ariko Paris Saint-Germain iri mye position ivuga ngo namba Leipzig yatuzimvye katwaka amafaranga adashobotse namba mu Bwongereza iyo namwe muri kugurisha abakinyi ba Rogers za 30 miliyo natwe muraduha 7 uriya Baradire Barcola n'igikombe c'isi yanakoze igiciro ciwe ngo giteretswe hagati ya 7 na 30 miliyo eske Liverpool irajamwe inyishu niwi kuko mwakoze twabonye igura basase nkani babiri Isaac wasase nkani nuriya Florian Wirtz wasase nkani ariko ubona ko Liverpool se equipe izoja ku isoko cyane ahubwo Liverpool igomba gutangura kurya umusaruro yawo yaguze mu mwaka weze kuko abo yaguze beshe mu mwaka weze bayibereye imfa gusa bivanye na system ubona ko ari system yose yapfuye Liverpool ariko je mbona binjijemwe abawinga dayere numwe kuko nani Munyoze ntibamwinjije wa mwana Victor Munyoze kagahungu kari kumwe na Espagne ari umwe bari ko barashihagurira na Real Barca na Madrid ego uriya mwana yarinjiye uriya mwana arashobora gufatikanya na uriya mwana ashobora gufatikanya na bamwita gute wa wundi umwe muremure muguzi ubona agiye gutera amakoronera afise 2 metre wa mwesiko w'umurandi afise 2 metre akabari waje gutera koronera hakuja kuzitereka mu mitwe uriya bamwita bari karahunga bamwita nde wawe bamwita Mohorande Kodi Kakpo uriya niwe mukinyi muremure bujya kwa Liverpool ariko ni waje kuzikata hakuja kuzitereka hakora n'abakinyi mwiza utagira bamutwira ko byamunaniye nambare na Mwiza rero so mu winga hako ni Mwiza ashobora kuba ari mwiza mu zindi ntuze banasohoye nziza iriya ni mayo yawe basohoye merci beaucoup kuri Richard Ricungu ariko je no kubwira ko namba bazanye Barcola bakaba bazanye na Kamunyozi biyongera kuri bariya ekitike n'umukinyi ashobora kugaruka noneho nawe nyene ukamucisha kuri force 9 yinjira ava mu mpande nta kibazo kuko n'umubora wanakinisha uyu Isaac nawe akabari wavayo nawe nta kibazo twabonye muri equipe nationale bakinana n'uyu muhungu wa Arsenal ukabona nta ugongana n'uyundi kuko nabakinyi b'ababora baba bakina umupira uravyumva aba ba numero 9 bagezwe ko ubona ko bashobora kwigarukira hagati bakadugana umupira kandi bigashoboka so Jembo na Liverpool niyo nk'umuparterere mwiza wa Virgil van Dijk namba muri Giovanni Leoni nuriya Jeremy Jake hari umwe muri bariye umumenyereza akagaruka na forme ya Kerkez kubera ko nubundi niwe yamumenyereza muri bani mu aramuzi uyo nundi twamwibagiye rega ngo moha twamwibagiye oyagumena no kuri bench n'umukinyi mwiza wa bench namba mushaka Liverpool subira gutwara Champions League nimuyibeshe ngo gumino ngo azotangwa iminota yakinye umwaka weze ni minota nyane minota nesa muri osura we niye nyine bakura osura ntuze ko nawe nyene yagize niki ukabona iminota yinjiye aragira kuri bench ariko je kibazo mba mfise eske basubiri sino kumusubiriza nta nuko bigoye barose umu defenseur asumba uriya muhungu
uriya Konate kuko na Virgil van Dijk bro ari gukura Virgil van Dijk nawe ari gukura ku buryo akwiye ko kuronka umupartenere kuri honi w'umudefenseur mwiza eske Jeremy Frimpong twabonye ko Frimpong yagize kuri kabiri vyanse bakanduka bakamuronderera umwanya wo kuja imbere wo kuja kwicarika Monsara eske ubu ya deliverance ku buryo azovyimba nimero 2 ko Frimpong match yakingeje mbona yaragerageje ahabwe imvune yagerageje kwigiye cyose yabakomeye bamukinishije kuri nimero 7 ahabwe imvune zamusubije hasi Grace kwinjira ko umugabo yitwa Barcola mu gihe vyoramuka bikunza akaba umukinyi wa equipe ya Liverpool no gusubiriza kwiza ko umugabo yitwa Mohamed Salah ku buryo indi swadi bandaniza bari bagejeje tagihengere cha Mohamed Salah kibonetsemo kuri Barcola uravye performance ziwe reka mvuge kuri muri Coupe du Monde ni ubwiza bwe twabonye muri Coupe du Monde bitandukanye nubwo twabonye muri Ntuzeya muri Paris Saint-Germain ego Paris Saint-Germain ni muramplacer wa Ntuzeya wa Dembele biragoye kumubona ubwiza bwiwe cyane kubera ko biragoye kwicaza Ousmane Dembele generale biragoye ntibakorako biragoye kumwicaza ariko uravye match yakinye ni match yakinye muri match 8 yatsinze nk'ibitsindo 3 atsindira Ubufaransa ubwiza bwiwe ni Barcola wabona ko muri Ntuzeya muri Coupe du Monde match ya jam urabona ko hari ikintu cyahinduka cyane kubusatiriza ubwiza bwe twaboneye muri Coupe du Monde burya je hari kuntu nkunda gukompara uyu Desire Doué na Barcola muri Paris Saint-Germain nabona ubwiza cyane buri kuri Du ariko muri byaje bitandukanye no muri Coupe du Monde ubwiza bwa Barcola naho bwari buhuriye n'ubwa Desire Doué baramushiramo Desire Doué ukabona ko match ya munani ariko bashiramo Barcola ukabona ko muri match Barcola agira ikinahindura cyane ahuye n'abajya Mbappe kone kahinduye ikintu kinini muri match rero kuzana nk'umusubiriza wa Mohamed Salah kuri Liverpool mbona ari diri nziza baba bakoze kuko ni umusore akiri muto cyane umusore w'imyaka 21 umusore yobafasha ikintu kinini cyane kuri Liverpool ifise inyota yo gusubira gutwara igikombe ca Premier League mbona yabari diri nziza ahuye n'abajya bandi basore ba Liverpool botanga umusaruro mwiza cyane kuko ni umukinyi mwiza Andonira yora arabihuza gute abakinyi bamenyereye twari tuzi ko n'uyu mwaka izoba ari umukandida mwiza w'igikombe ca championnat bari kumwe na Arne Biranse aje mumenyereza mushasha avuye muri projet za equipe ya Bournemouth aje nawe agomba kwinjizamwe abakenye bashasha biwe aveka bari bahari nabo bigaragara ngo bari kuri pressure y'uko umwaka weze bataderivarinze uko abakunzi ba Liverpool bari babishaka araza kubihuza gute ngo bitanga umusaruro mu buryo bworoshe novuga ko sinza kugaruka cyane kuri recruitment ba Liverpool yakoze muri rusange papa babigarutse ko bakoze recruitment nyinshi mu mwaka weze novuga ko zisa nkaho zimwe zabahombeye nivyo harabagiye mu mvune hari nabo Viance Florian ubona mu badaga ameze neza mugabo muri Liverpool ukabona ko ntabwo biramanshinga na 100% nivyo ubwo ikitike bisa nkaho wewe hari ukuntu yasumbije wanashaka kugwego gw'abandi bakinyi uvuga ngo muri Lokite baba barakoze Isaac yagumutse kwa Newcastle yinjira muri equipe ya Liverpool nawe ntabwo aratwereka Isaac wanyawe twabonye muri equipe ya Newcastle ntabwo byigeze bikunda mu nyuma mumenyereza Slot yavuze ati jewe nubwo munyagiriza ko mwakoze Lokite maze abakinyi barenze miliyoni 300 je ndi gukoresha abakinyi b'imiliyoni nka 5 bonyene ati kubera ko abo mwazanye baravunitse rero novuga ko nivyo byaramugonze mugana we novuga ko ari umwe bamenyereza bisa nkaho bimwe byagiye biramugora amaramplacement rimwe yakora ugacugenda haraba rero ahirira yurano novuga ko avuye muri equipe ya Bournemouth yari yubatse Bournemouth ishobora gukubita match 13 terekera tsingwa muri Premier League ico kintu novuga ko rero ni naco catumye peut-être equipe ya Liverpool imwizerera ikavuga ati ivyo yakoze muri equipe ya Bournemouth equipe yasohoye abakinyi benshi bagiye batandukanye ni equipe buri sezo ubona ko isohora abakinyi baje mu equipe kandi iyo bagiye bigakunda ni umumenyereza ubona ko ako kantu ko kuvuga ngo ivyo Slot yakora uko kubaka ashobora kuba bisumbya Slot MC ataratwara ivyo bikombe biciwa kutwemeza ko ubwiza bwa Ilailora busumbu bwa Slot ugacigenda karaba rero niba bagomba Barcola
nivyo Mohamed Salah yagiye kandi ku by'ukuri bisa nkaho inyuma yaho ba Sadio Mane bagiriye, inyuma yaho ba Firmino bagiriye, inyuma yaho Mohamed Salah noneho nabaviriyemwo, bisa nkaho iriya generation yabo nta muntu numwe ariko arayisubiriza muri ntabwo nta muntu numwe arayisubirira neza nkuko twabibona muri equipe ya Liverpool yatsinze Barcelona ikabagombora ibitsindo bitatu bari baratsinze muri match ari muri Champions League. Ntabwo turabona iriya Liverpool, nivyo nayo ntabwo yari ikanganye petete ko bigiriye confidence, mugabo bisa nkaho iriya Liverpool yari ifatanye mu nda yayimeze kuriya, ntabwo nubundi turacaye inyoteye kuyibona muri Premier League. Rero novuga ko bazanye umumenyereza mwiza guhiga Barcola, iriya nubundi ni soko nziza, nubwo nabonye kiri aracafise amasezerano y'imyaka 2 mugabo yasekongeza amasezerano naco n'ikimenyetso catumye we yemera projet za Liverpool, bwo Liverpool kuganira na Paris Saint-Germain. Ni n'ikimenyetso gituma na equipe ya Paris Saint-Germain bivuga ati ko n'ubundi yasekongeza amasezerano ashaka kugurishwa, reka tumwungukemwo n'ubundi agifise ibyo biharuro byiza. Hanyuma gene muri equipe ya Liverpool nabonye ibinyamakuru byandika ko we washobora no ko yaranivuganiye n'uyu mumenyereza mushasha wa equipe ya Liverpool, bivuga ngo ni facilitation ko n'ubundi kwinjirayo bishobora kuzokorosha akazi. Niba baraguze aba bahungu baguze muri sezi ziheze tukabona babatanga ko amafaranga menshi pour ko Pajo yatanga kuri Barcola yari super sub muri Paris Saint-Germain kandi akaba n'umukinnyi mwiza muri equipe nationale. Yabaye na titirere rega match nyinshi gusumba uriya yitwa Desire Duf. Dushobora kubona Liverpool nziza muri sezi. Bro uyu mungu ko ari ndege ariruka nizina ry'Imana uko agenda yabagera y'amahoro nitiyara n'amaguru maremare ariruka afite amaguru maremare cyane. ese umuntu afite amaguru ari hakuriya mu musika oya ni mukinyi mwiza, noneho agakina gauche na droite, akina zia winga zose. Yarahuze gusa afite déchet technique nyinshi. Wowe buriya barabikosora siko ntuze yarameze se rega ikibazo cagihe biriya ni ibintu bikosora bwose wogira winjira uramprasije bibaga buboneka gake. Nivyo rero ivy'uyu munsi nivyo ku isa 6:55 mu nkundire ndabashimire cyane.